muri uru rugendo nari nitavye ubutumire bwa mugenzanje Rebecca Akufo-Addo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Ghana afatanije na Fondation Merck byari bijanye n'ikibazo c'ubugumba twari tumaze iminsi tuvuga ko. Nari nitavye inama igira gatandatu y'ibihugu vya Afrika bifatanije na Aziya kuri ico kibazo nyene kijanye n'ubugumba, kijanye n'ivya diabete n'ivyo kuvura kanseri. Niyo nama twari twitavye. Muri iyo nama rero nararonse akaryo ko gushikiriza ibikorwa twari tumaze iminsi turangura muri kino gihugu cacu c'u Burundi ku bijanye n'ivy'ubugumba, ingendo twari tumaze iminsi tugira mu gihugu hagati mu burere butandukanye tuganira n'indongozi n'abaserukira amadini ku bijanye n'ico kibazo. Turavugana na bya bikorwa byose twakorana namwe nk'abanyamakuru, narase umwanya wo kubishikiriza. Mboneraho ndanabashimira nk'abanyamakuru kuntu namwebwe mwavyitwararitse mukabandanya gucisha ko amakuru ajanye na kirya kibazo kugira ngo bibandanye bishikire abarundi bose. Muri iyo nama rero baradushikirije udushimwe abatambukanye b'abakuru b'ibihugu bose bemeye kuba abaserukizi kusekeza twari tumazemwe iminsi rivuga ngo umuvyeyi sukuvyara gusa, kwitwa umuvyeyi sukuvyara gusa. Ariko jewe baranshikirije n'akagira kabiri ko kuntera intege ku gikorwa nakoze cyo gukora indirimbo ndayikora mu ndimi zitatu: Ikirundi, Igifaransa n'Icongereza, kandi iyo ndirimbo ikaba yarashitse kure kubera mu bavuga Igifaransa yarashitseyo, mu bavuga Icongereza yarashitseyo, kandi no mu bavuga Ikirundi mu gihugu cacu benshi bariko barayumviriza. Rero bampaye agashimwe ko kuntera intege kubw'iyo ndirimbo, kabaye akagira kabiri ahandi ko twaronse twese karo kudushimira ko twagize umwete mu gutera inguvu umukenyezi atashoboye kuronka ibibondo. Rero nivyo twariko turavuga ko ku munsi ugira kabiri twaragize iyindi nama, twarabanje dushimira Fondation Merck ku kuntu yitanze kugira ngo ikorane natwe ku bijanye n'iki kibazo c'ubugumba. Yaradufashije kurungika abaganga hanze y'igihugu bagiye gukarisha ubwenge ku bijanye n'iki kibazo c'ubugumba kugira ngo bashobore kuzofasha imiryango itagira ikibondo barakarihije ubwenge. Barimirije no kudufasha kukarisha ubwenge bw'abaganga bashobora kuvura kanseri n'abashobora kuvura ivya diabete. Twarabashimiye rero tubasaba ngo bashishikare, natwe twarabateye intege ko ivyo bakoze bifise ikimazi, tubasaba ngo bashishikare kutuba hafi. Hanyuma twaraniyemeje, twararonse akaryo ko kwiyemeza ivyo tugiye gushishikara dukora ku bijanye n'iki kibazo c'ubugumba, ariko kandi n'ibijanye no kugwanya ingwara ya diabete n'iya kanseri. Twariyemeje ivyo tugiye gushishikara dukora. Muri urwo rugendo nyene nararonse akaryo ko kugendera irerero ry'imfuvyi ryitwa Lighthouse ry'umuryango w'umukozi w'Imana yitwa Dag, yigeze kuza kugira igikorane hano mu gihugu cacu mu ntara ya Muyinga, no barimirije kugaruka mu kwezi kwa kabiri. Ni irerero ry'imfuvyi rininiya cane, bafise umugambi wagutse. Byaranyigishije cyane, nararonse ivyo ndabigirako nk'uwatanguje irerero hano mu gihugu c'u Burundi. Hariho byinshi nagiye ndaraba ndaronka ivyo ndabigirako, hanyuma nyene turabatera n'intege ku gico gikorwa ciza bariko barakora. Nararonse n'akaryo muri urwo rugendo nyene ko kuganira n'abarundi baba mu gihugu ca Ghana. Twaraganiriye ndabatera intege bashishikare gukunda igihugu cabo cabibarutse, mu kugikunda bakivuge neza, mu kugikunda nk'abari hanze bariko bararahura ubwenge babonana na benshi, barungike n'abagwizatunga bashobora kuza gukorera muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Naranabahimirije ndababaza yuko baributse guterera amatora nk'abandi bene gihugu bari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu. Baranyemereye yuko bashoboye kugira ayo begeranije bamaze kuyatanga, kandi bariko bariyungunganya kugira ngo bashobore kuzotanga n'ayandi. Mu gusozera urugendo, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Ghana yaratwakiriye muhira iwe, naho nyene twararonse akaryo mu buryo bw'akanywa babo ko kuganira utwacu tunasezerana
hanyuma urugendo mu majambo make rwagenze neza cyane. Cyo novuga noba narize muri urugendo insa n'ubuterakamo abarundi, naratangaye cyane ntera intege abarundi kugira ngo bagire umwete wo gukora. Sinibaza ko akaririmbo kaje igitondo kimwe nkumva karadudubije hanyuma nkumva no gashira iradiyo kakavuga, sinibaza yuko koshika kure nkuko kashitse kure, kuko twararonse n'akanya ko kugatamba buke nyene n'abandi, kandi abandi batambukanye b'abakuru b'ibihugu baca baguma bayinsaba kugira ngo bayitware iwabo kuko bayikunze. Sinarinzi yuko nk'igikorwa jewe nobona ko ari gito nk'ico cokora ku mitima y'abantu bari mu mahanga menshi atandukanye, canke sinarinzi yuko bokimpera agashimwe ko kuntera intege. Rero numva notera intege abarundi bagira umwete wo gukora icyo wumva kiri muri wewe, ingabire ziri muri wewe uzikoreshe ku neza y'abarundi bose, kuko nk'aka karirimbo navuga nti Mana no kagira kagasohoka harimo izi nyigisho zijanye n'ivy'ubugumba, ndazi ko kogira ikimazi kuri benshi. Rero urumva ingabire ziri mu bantu bazikoresheje ku neza ya benshi, umuntu ntiyigungane kuko abenshi mvuze nk'ibi bijanye no gukora indirimbo barakunda gukora indirimbo kugira baca amahera bazigurishe baca amahera. Jewe nayikoze kugira ngo nk'umuntu azoyumviriza ariko aragenda mu nzira ari mu murima ari mu isoko igire ikimwigishije. Rero numva notera intege abarundi gukoresha ingabire ziri muri bo kandi tugira umwete wo gukora, nitumenye ibikorwa ejo canke hirya yeje aho bishobora gushika. Hanyuma muri ikijanye n'ubugumba dushishikare nyene gutera intege iyi miryango itaronsa abana, cyane cyane tubahimirize kuja kwa muganga, kuko byose niho bidadanukira kwa muganga. Tubahimirize kuja kwa muganga, ariko kandi tubabe hafi tubatera intege, ukabenshi barabarya umutima, abagabo bakabahohotera ngo nibo batibaruka kandi batabizi neza, bimenyekana neza bamaze kuja kwa muganga. Hanyuma nasaba n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo iki kibazo c'ubugumba bagishire mu migambi yihuta, ibikorwa vyihuta bagiye kurangura muri uyu mwaka ukurikira babishire mu migambi yihuta, kuko twasanze ikibazo c'ubugumba ni cyahora kivugwa, ariko kandi hariho byinshi byariko birapfa mu miryango kubera iki kibazo c'ubugumba. Hariho abamaze guhohoterwa, hariho abamaze kwirukanwa mu ngo kubera iki kibazo c'ubugumba. Nasaba rero ko ikiranganje bw'amagara y'abantu bobishira mu bibazo vyihuta, mu migambi yihuta bagiye gukorera ko muri iyi myaka ikurikira, kugira ngo naco citabweho. Abavyeyi batararonka ibibondo nabo bitabweho, bategwa intege, batahure neza, baba bagabo baba bakenyezi batahure yuko kwitwa umuvyeyi atari ukuvyara gusa, ariko umukenyezi hari n'ibindi ashoboye atari ukuvyara. Kumbure mu kurindira ko Imana ishobora kubaha ibibondo, ariko kandi ikindi notera intege abene gihugu cyane cyane abo batibaruka barindire bihanganya ariko basenga. Imana ibahezagire. Shirikari kari Karinga neza basi. Urabizi watatu ngaha muri inzu. Bazi kwiyo karibu yiwawe no ndumva nda yawe n'umuboyi ujya teka injya tuki uko bafise n'icamazi. Inda yawe yame imisi yose igomba kuzura ibiharage. Iza abandi bagore zuzura abana. None nje nabiki. Ziba. Atari isi hamunzu. Umukenyezi nk'uyu yagenze guteka umukenyezi. Ariko nziza ngo simbyana. Yego kaye. None mwaripimishije. Narabyara mumbariza amaze gukira. Mbere kubimenya wagiye kwa muganga. Mutaraje kwa muganga ntavyo mumenya. Ibyo ushoboye birengeye kwitwa
Elukana dusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya mbere. Yarashigikiye umugore wiwe yitwana, hanyuma Imana irabahezagira ibaha umwana w'umuhungu yitwa Samweli. Muryango utarondoka, rondera kumenya amakuru ku byerekeye ubugumba, mwipimishe kandi mwegera abaganga. Bakenyezi, mumenye neza yuko mufise agaciro karengeye kubyara gusa.